ndabaramukije ndabana ikaze mu makuru ategekanye ku kirere kizoba kimeze kuri wa kabiri igenekerezo rya 16 ruheshi mu mwaka wa 2026. Mu gatondo hitezwe ikirere cyakamo izuba hacemo n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazobakanye gusumba ahandi ni Gitega mu ntara ya Gitega aho ibipimo by'ubushuhe bizoba biri kuri -12°C. Ku muhingamo hitezwe ikirere cyakamo izuba hacemo n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoranga ubushuhe gusumba ahandi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo by'ubushuhe bizoba biri kuri -30°C. Ejo mu gatondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:05 irenge ku mugoroba igihe cy'isaha 12:01. Amakuru ategekanye ikirere cyo kuri wa kabiri ni ngaha agarukiye. Mwayateguriwe n'ikigo Ijebu Belize Ngendakumana nije nabashikirije mwakoze kuyakurikira.